abajene mukiri bato uzomenya ko uri mwitiro mu buryo bw'impwemu, usanga ukunda ivy'isi, ugasanga ahubwo abari mu mpwemu abakunda ivy'isi bariko barabita ko barenze urugero. Ivyo bintu muvuga ngo twambara uku, ngo tugenze uku, ngo uri insokozo, ngo uri biki, ivyo bintu murarenze urugero. Kumbe ni itiro ryabateye, ugasanga bakunda ivy'isi gusumba gukunda ivy'imwemu. Twaza hano mu rusengero tugatamba akakuraba, mugabo washika ari muhira ugasanga ariko aravuza ibiririmbo vy'isi, yatambye yakobeje, ugasanga nyene ariko araburudika mu biririmbo vy'isi. Ibi ni itiro ryo mu buryo bw'impwemu. Abatari mu itiro bakunda indirimbo zo mu mpwemu, bakunda ivy'imwemu kandi bakabibamwo, ku murango no mwijoro bakabinezerererwa, aho bavuga ivy'imwemu bakahaja, aho bakora ivy'imwemu bakajayo. Ariko ivy'isi byagutwaye uzumenye ngo itiro yarinjiye. Mu gihe rero uzobona usigaye ukwegwa cyane no kunezerererwa ibikorwa byo mw'isi, ugasanga ushira umutima cyane ku iterambere ry'ibintu bigaragara gusumba ivy'Imana, ukavyiruka ko ico vyo gusaba cyose, ukarondera ubutunzi, ugashira umutima ku butunzi, ukarondera ubutunzi ukabwiruka ko ico bisaba cyose, bigusaba gusambana, bigusaba gusinya amasezerano na babandi b'abanyamareba, bigusaba kugigiturire, bigusaba kubesha, ugasanga umuntu ariko arabikora kugira ngo aronke ubutunzi. Uzumenye ngo uriko urakwegwa n'ivy'isi. Ivy'isi bizoba biriko, sinanse ko mutungane munyumve nabi, gutunga turabikeneye, ariko gutunga mu buryo bwiza kandi Imana ikaguma iri imbere, tugakora ibikorwa kugira ngo turondere ibitubeshaho, mugabo Imana ariyo ya mbere, ukadandaza mugabo Imana ariyo ya mbere, ugakora akazi wahawe mugabo Imana ikaguma ari ya mbere. Abo mvuga batwagwa ubutunzi bwo mw'isi naba babwirukako bagakora n'ivyaha kugira ngo baronke ubwo butunzi. Aba ni babandi batwagwa n'ivy'isi, impwemu y'ivy'isi yamaze kubaganza.